burya ihanga ryagowe rikagogwa bimwe bita kugogwa vy'ukuri kugira ngo rikire umutima bitwara umwanya muremure kuko biragorana kwibuka. Usomye ijambo ry'Imana niryo ribitwereka neza. Igihe Yesu yatangura kwigisha bene Israeli bose bagize akanyamuneza gwaje kubakura kw'ingoma y'Abaroma. Hanyuma arigisha bararindira ko bakura kw'ingoma y'Abaroma barabura bati baramugumukana ngo ntacamaze. Gushika bavuga ngo nibarekure igisuma baraba babambe Yesu. Abo yaje gukiza nibo baciye mubamba. Imana niyo nyene ikiza imitima. Wizera Imana ntushobora kumva kuhahamutse. Ivyaga barundi mwabonye ntimuzosubira kubibona ukundi. Humura. Ivyago mwabonye ntimuzosubira kubibona ukundi. Vyaraheze. Tuzovuga ivyiza Imana yadukoreye. Muribuka cagiye mwavuga muti Imana ukaduha amahoro ibito bizoba bikwiye. Muravyibuka. None turafise amahoro bararize. Imana yacu iguma ikora. Ni nziza. Hari ibintu yatugiriye. Hari ahantu twavuye. Muribuka bitwa abanyarucari n'abitwa abakire. Abakire bari bangaye barashikiye ibihumbi 10 ngaha mu Burundi. Banyarucari abakene barenga miliyoni 8. None no musi nabo baranywa kayeri. Kwa kayeri rero gace kanyobwa na beshi. Naco turakora. Kandi bafise amahera ku mufuko. None Imana ntakirakora. Ntakirakora isezerano rya CNDD-FDD ntiraja mu ngiro niko baca bavuga. Mufise amaso yo kubona ntimubone mwagira amatwi yo kumva ntimwumve. N'abanyisirayeli bagiye imyaka 40. Abantu bagabaye igikanu. Nakazi kabo ntibazobampamagara.